Diaspora inasinzira. Turabaramukije bakunzi ba Dikobu TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga turi ahantu hadasanzwe ku buserukizi bw'u Burundi icicaro c'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Kenya i Nairobi ni ikiganiro kidasanzwe turi kumwe n'umutumira adasanzwe izina ryanje ni Adrien Sibomana mu kanya turabaha ikaze ni karibu turabaramukije ubuserukizi bw'u Burundi i Nairobi mu gihugu ca Kenya kaze mwaramutse cyane mumenyesha makuru murakoze kumpa ikaze Yego mushobora kwibwira abarundi n'abarundi kazi bari hirya no hino bashobora kuba batazi umuserukizi ukungene yitwa muri Kenya murakoze cyane je nitwa Madame Evrine Habonimana nkaba nserukira igihugu c'u Burundi hano muri Kenya murakoze cyane murakoze haherutse kuba amatora yo gushiraho inzego ziserukira abarundi diaspora Kenyane mbega mwebwe ico gikorwa mwacakiriye gute nk'abaserukizi b'u Burundi muri Kenya igikorwa cyabaye ku munsi wa gatandatu kwigenekerezo rya 17 ukwezi k'umunani 2024 ngaha ku buserukizi bw'u Burundi muri Kenya aho abarundi baba mu gihugu ca Kenya baramutse bitorera indongozi zibarongora twacakiriye neza cyane na nyarirya bavuga ko ryabaye imboneka rimwe aho bashoboye kwitorera indongozi zibarongora bakongera koko ngo hari haheze imyaka myinshi cyane badashobora kwitorera indongozi zishobora kubarongora rero bwabo buserukizi twavyakiriye neza cyane kandi baba n'abanyagihugu abenegihugu baba ngaha muri Kenya nabo nyene baravyakiriye neza cyane murakoze Yego kubona rero hagiye kubaho ubuserukizi novuga nti indongozi zihuriwe ko na bose mwebwe nk'ubuserukizi bizobafasha iki kugira ngo dushikire yambona kazoza yuko Burundi buzoba buteye imbere mu 2060 mu 2040 naho ari Burundi bwifasha murakoze cyane mumenyesha makuru twavyakiriye neza cyane kubijanye nuko abarundi bamaze kwitorera indongozi zigiye kubarongora hano muri diaspora bashobora kugira ico batereye mu iterambere ry'imbonoka zoza 2040 2060 nuko ubwa mbere na mbere mwebwe nyene mwashoboye kwibonera igikorwa cyashoboye gukorwa ku munsi wa gatandatu nyene aho abarundi bari bitavye amatora bashoboye kwegeranya amafaranga yababa hafi miliyoni amajana 2 y'amafaranga y'amarundi bamwe biyemeje mugabo bose arayo bazotanga kugira ngo bazoshobore kuyubakira inyubako y'akarorero mu gihugu c'u Burundi hama kubijanye nuko naho niyo imbonoka zoza ndibaza yuko ntakekeranya abarundi bagiye hamwe bizogira akarusho na cane cane ko bazoca batwara imitahe i Burundi bazotwara imitahe mu gihugu cabo cabibarutse hakubakwa amahinguriro hakubakwa amahoteli meza cyane agezweho muri ico gihe kubera bica bifatana no kuvuga neza u Burundi mu makungu muri Kenya aho bari bituma hongera haca haba abakira rugendo ingenzi ziza mu Burundi muri ico gihe igihugu kirahungukira kuko kica cunguka n'amafaranga y'agaciro acokoreshwa n'izo ngenzi zimaze gushika mu gihugu cacu c'u Burundi Yego hari ikikunze kwibonekeza abarundi rimwe na rimwe mu bihugu bitandukanye aho usanga hari abirengagiza kwitura ubuserukizi iyo bafite ibibazo mwebwe mubona gute mugiye gukorana n'izi nzego nshasha za diaspora Kenyane bizoca bibafasha ngira ngo gukemura ibibazo bimwe bimwe byahora usanga bigoye kugira ngo abarundi bashobore kuzana mu buserukizi niko mubibona mbega Ego niko nanje ndabibona kubona barayibishiriyeho indongozi zigiye kubarongora bizodufasha cyane nk'ubuserukizi kuko twebwe imiryango yamayuguruye ku barundi bose batwitura nibaza yuko nabo nyene bagiye kuja hamwe kugira ngo murabona igihugu ca Kenya ni kinini kugira ngo mu ntara zitandukanye ahantu hose hari umurundi amenyekane mu gushinga ama antene bashireho inzego ku ntara zibaserukira kugira ngo bazoshobore guhanahana amakuru vyoroshe muri ico gihe umuntu agize ikibazo azoshobora kugitura umurundi agize ikibazo azoshobora kugitura umukuru wabo
umukuru wabo nabo aheze agitura ubuserukizi. Muri ico gihe tuzokorera hamwe ico dushoboye kuri uwo muntu canke kuri ico kintu tugikorere hamwe mu maguru masha kandi tugitorere umuti vyoroshe. Na cane cane urumva yuko iyo abantu bagiye hamwe no guhanahana amakuru bica binyaruka kandi bikagenda neza ku buryo hagize ikibazo kiba kica gitorerwa inyishu mu maguru masha kandi vyoroshe. Murakoze cyane. Ego kandi tukiri ngaho nyene, mbega gushika no munsi ga ambassadeur hoba ibitigiri by'abarundi bari muri Kenya mushobora kuba mubifise gushika uno munsi? Nico nyene ni muri iyo ntumbero dukeneye yuko ko hamaze kuboneka indongozi ibarongora ku rwego rw'igihugu, tunayisaba twongera tunasaba n'abarundi ko bazoca borohereza abazobarongora ayo bashefu d'antenne bamaze gushingwa kugira ngo bikunde igihugu igitigiri gishobore kwegeranywa c'abarundi bose baba ngaha muri Kenya, bivanye nuko muri izo ntara hazoba harimwo babaserukira, hama bamaze kubegeranya bace babishikiriza umukuru wabo barongoye, umukuru wabo aheze adushikirize igitigiri nyezina c'abarundi bose baba ngaha muri Kenya, dushobore kumenya igitigiri cyabo ko kingana. Murakoze. Yego murakoze. Mwebwe rero twovuga yuko ari amahirwe cyane inyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi hariya muravyibuka hariya mu ntara ya Kayanza igihe yugurura ibikorwa by'indwi gihariwe abanyamahanga, yaravuze yuko ubuserukizi bwose bwoja buregeranya bukorana n'amanama kugira ngo bwegeranye ibibazo bitandukanye by'abarundi. Mwebwe rero twavuga duti namahirwe mu bayabambere tunabakeza, niko ga ambassadrice. Murakoze cyane no kudukeza, kandi nubwo inzego zitari bwahaje nk'uko vyaraye bibaye ngo bitorere ububarongora, hari hasanzwe mu bisanzwe hariho abaza baragenwa. Rero uwahahora yahora azarabagena, abo bose bagenwa twarakorana cyane nk'ubuserukizi bw'u Burundi nabo mu gutorera ivyo bibazo abarundi bagenda barahura nabo no mu gufashanya muri binabiriya bikenewe aha canke na hariya. Rero nibaza yuko ubuhoho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarayarivumereye yuko unye tugiye gushiramwo umurindi udasanzwe, tugiye kongeramwo ingufu kuko naho twari dusanzwe tubikora, mugabo ubunye ingufu zigiye kuba nyinshi cyane kuko tuzi yuko dutegerezwa gutanga raporo inyuma y'amezi 6, buri nyuma y'amezi 6 ingene turiko turakorana na diaspora, nimba ari biriko bigenda neza canke araho dufise ikibazo aha canke hariya, ko umukuru w'igihugu igihugu cacu c'u Burundi gitegerezwa kubimenya kugira gishobore gukora ibishoboka kugira ngo ibintu bigende neza, kuko murazi yuko igihugu gitezwe imbere na beneco. Murakoze. Yego mbega mu kurangiza hari akajambo nyene kari ku mutima mumva mwoshikiriza? Ego mu kurangiza sinorangiza nta teye akamo abarundi n'abarundikazi baba ngaha mu gihugu ca Kenya. Nashaka kubamenyesha yuko bokundana bagashira hamwe, kuko ahari urukundo ngo niho n'Imana iba, kuko benshi iyo bamaze kuja mu mahanga canke bagahurira mu mahanga, hariho abantu baca bashaka gufata ingeso z'abanyamahanga nk'uko mu gihugu bagiyemwo, ugaca usanga urukundo rwaratimvye rwaratitutse, nibo basigaye babesheranira, nibo basigaye bashorana kubarongoye intara canke uburongozi runaka. Nashaka kubatera kamo ko abarundi baba ngaha muri Kenya ivyo onye bitobaranga, bofatana munda bagakundana, hama maze kugira ngo bikunde bashobore no gushika ku iterambere rirama no kugira ico bakoze mu gihugu, mu ntara, mu miryango yabo basize Burundi. Ndumva yuko vyoba vyiza cyane bigenze gutyo. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa ambassadrice, turabashimiye. Murakoze namwe muhezagirwa. Diaspora